ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Nagoye mwiriwe nshuti mugenzi mukunze n'ikiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rudasman Akiza ndayigutunganiriza. Mu kiganiro c'uno munsi tubana tuganira na Pastor Dr. Ndayisenga Ezekiel hamwe n'umupfasoni wiwe Iragendanwa Izert, aho bane batubwira ingene Kristo akwiye kuba inkingi canke umutwe w'urugo. Mu kiganiro giheruka barangije batubwira yuko umugabo akwiye gukunda umugore wiwe kandi umugore nawe akubaha umugabo wiwe, kandi ngo urugo ivyo birimwo ngo rumeze nk'ijuru ritoya. Mbega hoho urugo ivyo bitarimwo tworubwira ngo iki? Reka twumve ico aba bakozi b'Imana baruhanura. Murakoze cyane. Mu bisanzwe Satani arazi ko urugo ari gicapo ca Kristo n'ishengero. Hanyuma kandi yahereye ahica ko yahereye mu ngo, biratinda birashika no mu ishengero, kuko gihe Satani atangiye gusambura ingo, mu bisanzwe bari karashikira navuga ishengero rya Kristo, aho aba ariko arabisambura canke ariko araridetwiza. Rero ico twobwira abantu no munsi nuko bogarukana intimatima y'urugo rwabo kuri Kristo, kuri Kristo, kugira ngo Kristo abe bashobora kububakira. Uwubaka yo kubakira ubusa atubakiye kuri Kristo. C'est vrai, hariho inyigisho dushobora kwiga zingo n'imiryango za science sociale canke ibindi familiale, ariko kandi izo nyigisho zose tukwiye kuzizana tukazikubita imbere y'umusaraba, imbere ya Kristo, kugira ngo Kristo abe ashobora kutwubakira ingo zacu. Ubwenge bwacu ntibushobora kutwubakira, ibigumbagumba vyacu, ubumenyi dufise vy'ukuri burashobora kuneshwa canke ntivyo nabishobora, ariko igihe tuzanye twebwe twese ubwacu tukaza ati Kristo niwe ukwiye kuba umwami wacu, umwami wa runo rugo, nk'uko uri umutwe w'ishengero. Rero nashaka guhamagara abantu bose bakora twumviriza kugira ngo bagarukane urugo, ivyiyumviro, ubwenge, ubumenyi bwose bafise babizane babisuke kuri Kristo, kugira ngo Kristo arashobora kubitumbereza, kugira ngo Kristo arashobora kutwubakira ingo zacu. Na cyane cyane ko yaga abomoye ingo abarika bomora n'ishengero, kubera ishengero rigizwe n'ingo, hanyuma ishengero rigizwe n'imiryango. Ingo nizo zigize imiryango, imiryango niyo igize ishengero. Kenshi rero yateye ingo burya bari karashikira n'ishengero mu buryo umuntu adashobora kubona, ariko ugiye kubibona ingo zatatanye, burya imiryango ibiri kiratatana, hanyuma kandi n'ishengero bariko riratatana. Rero tugarukane Kristo, tugaruke kuri we. Abisirayeli barashobora guta Imana, hanyuma Imana igasubira ikabahagurukiriza umuvugishwa kugira ngo basubire bamugarukeko, ariko kandi bamugarutseko Imana yarasubira ikabakira, ariko kandi batamugarutseko ingaruka zaraba ku Bisirayeli zitandukanye. Rero novuga ngo ingaruka zose ingo ziriko zirahura nazo nuko bavuye canke izongo twazikuye kuri Kristo. Ariko kandi hamwe twozigarukana kuri Kristo, Kristo yosubira akazasanasana, agasubira akazubaka. Nkuko Abisirayeli barahura n'ingaruka zitandukanye ko bataye Imana. Imana ikabwira ati basokuruza banyu bakoze ibi, namwe muko mukora ibi. Rero basokuruza banyu baronse amahanaya, namwe nimutangaruka ko muzoronka amahano aya naya naya. Rero ningo nivyo abatwitangiye imbere hari kuntu babikoze, babona amahano kanaka, n'abariko barabikora ubu hari amahano kanaka, gusanga ingo zaratatanye. Ariko kandi Imana yasubira ikatuhamagarira kuza kuri yo, kujya nakivuze ingene Imana isubira ikarondera Adamu ari we yayicumuyeko, igasubira ikica igikoko arico kigereranyo ca Kristo, kugira ngo Adamu asubire yambare. Imana ikamurabira muri ico cirore yambaye kubw'igikoko atacaha cakoze, ariko Imana ikagitanga kugira ngo kibe kigasesa amaraso, kugira ngo kibe ikigereranyo ca Kristo azoza gusubira kutwambika ubwambure twebwe nyene twiyambuye ku bwa Kristo Yesu, azosesa amaraso atacaha yakoze, ariko kandi kugira ngo Imana isubire tugarukane muri bwa busabane nayo. Rero nohanura abantu kugarukana ingo zabo kuri Kristo, kugira ngo Kristo abe au centre canke abe umutwe w'urugo, kugira ngo n'ishengero risubire ryubakike kuri Kristo.
murakoze cyane. Amapasiteri neza ko nimuja kwenda bizi, ariko kandi icyumviro cyanyu cyo kirakenewe. Ingo ziko zirasambuka tusubonesha amaso, ukabona ko by'ukuri Kristo atari hagati, atari we bashigize umutwe w'ugo rugo. Tubahamagara tubabwira ngo iki abo bantu bari kuratwumviritsa. Yego cyane murakoze. Ico no kunganira sinja kure y'ibyo pasteur yavuze. Icambere nuko bakwiye gutumirira Kristo, akongera kandi bakamutumirira mu rugo rwabo kugira ngo kuko niwe mwubatsi w'urugo, kandi iyo atari wagubatse ntivyokunda, bica bisambuka. Rero imbere ya byose nuko bobanza kwanza bakamutumirira, akaba ari we umwemvite wa mbere, bakamwemvita mu rugo rwabo, akongera kandi bakamuha ikibanza kwiriye kugira ngo abubakire, kuko bitagenze uko ntivyokunda ko bagubaka. Rero numva yuko notumirira bariko baratwumviriza, nimba vy'ukuri abumva yuko bariko baracika intege, umva yuko botandukana, numva yuko no bahamagarira kongera kandi gutumirira Kristo mu rugo rwabo kugira ngo abari wabubakira, kuko niwe mwubatsi w'ukuri. Urugo ruva mu muryango, mbega urwo rugo Kristo ari umutwe umuryango baronse ari bo bana bavyaye, bo baraheza bakaregwa gute? Abana urugo rwubakiye kuri Kristo, abana batezwa kureregwa barereshejwe ijambo ry'Imana. Ubu nivyo umwana amaze guca ubwenge arashobora kuva muri urwo rutondo canke muri uwo murongo w'umuryango, ariko kandi abavyeyi batezwa gutoza indero nziza abana babo, bakabigisha ijambo ry'Imana. Kurya Timoteyo yakuriye ku ijambo ry'Imana akiri muto, n'urugo rwubaha Imana rwategezwa kureresha abana babo ijambo ry'Imana kugira ngo bakurire muri Kristo Yesu. Yego, abana bakuriye mu rugo umugabo n'umugore bagize Kristo umutwe, bobo bakora bameze gute atagihindutse? Abo bana bakuriye mu rugo rugo bagize Kristo Yesu nk'umutwe w'urugo, abo bana bakurira mu ijambo ry'Imana. Abavyeyi babo barabigisha, bakabereka ukuntu bakwiye kwifata, nkuko hajya mu migani havuga neza ngo toza indero nziza umwana azorinda isazana. Nukuvuga iyo abavyeyi bariko barabakaruriro keza, biratuma n'abana nabo nyene babigira ko ibintu vyinshi, bigatuma abana bashika kurundi rugezo rwiza. Yego, murakoze cyane. Sinzi ico muherezako, madamu muherezako ki? Icyo noherezako ni ugutumirira abantu nkuko nari nabivuze, guha ikibanza gikwiriye Kristo Yesu kugira ngo abariwe aganza, si ukuganza gusa mu majambo, ahubwo by'ukuri bikagaragara ko ari we nyene aganje muri urwo rugo, na cane cane mu mitima yacu, tukamuha ikibanza gikwiriye kugira ngo aturongore kandi tukemera kuba munsi y'uburongozi bwiwe. Yego, murakoze. Pastor Kimerezako. Yego, murakoze cyane. Tworangiza tubashimira nka Transworld Radio kuri umwanya muduhaye wo kuganira ku vyerekeye ingo n'imiryango. Hanyuma kandi numva norangiriza ntumirira ingo zose, zaba Kristo, zaba zitari z'aba Kristo. Twumvise ko bisaba ko bamanza kuvuka ubwa kabiri, bakizera Kristo nk'umwami w'umukiza kugira ngo urwo rugo vy'ukuri rurongorwe canke ruganzwe na Kristo. Rero ku z'aba Kristo nabo norangiza ndababwira ngo ubwenge, ubumenyi, amafaranga, strategie, ivyo abavyeyi batubwiye canke ivyo bashangazi batubwiye, ivyo bene wacu batubwiye, ntibishobora kutwubakira urugo, kuko sibo barutanguje. Urugo rwatangujwe n'Imana ubwayo. Rero ni twebwe dutegerezwa kwegurira urugo Imana kugira ngo Imana abe ariyo irongora, kugira ngo Imana abe ariyo iba ku mutwe w'urugo, kugira ngo Kristo aruganze, Kristo tuba ari we twumvira, tuba ari we aturongora, kugira ngo vy'ukuri ashoboye gusanasana. Birashoboka kuba hari ingo zatatanye, ariko tubatumiriye kugaruka kuri Kristo kugira ngo Kristo asubire avyubake ivyasambutse vyose, Kristo asubire avyubake. Ndabona igitabo caga ingene ishengero ry'Imana, le temple de Jerusalem, yari yarasambutse, ariko kandi Imana irasubira hagurutsa abantu, barasubira barayubaka. Kandi Imana iravuga ngo
ubwiza bw'iyo ngoro buzosumba ubwiza bw'iya mbere. Rero ntacyo bitwaye kuba urugo rwaratatanye, ariko kandi ubwiza bw'urwo rugo nimwarugarukana kuri Kristo rashaka kuzoba rwiza gusumba urwa mbere. Rero ndabatumiriye kugira ngo barugarukane kuri Kristo. Abo ziko ziratatana nabo bikimeze neza, nabo nyene ntibarorashe, nibarugumize kuri Kristo, kuko Kristo niwe yatanguje urugo kandi niwe ashobora no kurutwubakira. Ego Paulo aravuga kandi ngo watanguje igikorwa ciza niwe azogisozera. Reka rero icyo gikorwa cy'urugo tukimuhe, aba ari we aba umutwe au centre hose mu aspect yose y'urugo, aba ari we aba au contrôle. Murakoze, tunabashimire cyane nyakubahwa mwaduhaye kano karyo kugira ngo tuganire. Imana ibahezagire cyane, murakoze cyane. Ego turakengurukira batuganiriye, murumvise yuko kugira ngo urugo rwubakire kuri Kristo ni ya ntango ya mbere twavuga kubaza kwihana, muraga umwanya gaho ubugingo bw'iwe Kristo Yesu amaze kumuha akibira kurugwa nawe ngo bica bigenda neza. Beje bavuga yuko nawewe ubona mu rugo vyanse, subira kuri Kristo Yesu, wongere umwizere, ubugingo bwawe, hama umuzeze urwo rugo, urumushikirize, nawe azoguha ikintu ciza kivuye muri urwo rugo wamujeje. Rero turakengurukiye uwo muryango watuganiririye, twari kumwe na Pasteur Dr. Ezekiel Ndayisenga hamwe n'umupfasoni wiwe Iragendana Iselte. Ego turakaba twakengurukiye. Nagengerukiye nawe warutuze yompi. Ufite ikibazo cy'unganira, telefoni 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Urashobora gusanga naho dukorera n'imiroro ya mbere ibara ry'Itregerer inimero 27. Bega Dr. wogomba kugirisha kwaza yo gutora kuri meri jewe wogica mbaza yo ntora kuri 61 amajana 566 amajana 577. Yo irakora kuri appel isanzwe canke kuri WhatsApp. Murakoze. Noga madam 69 amajana 366 amajana 204. Mugibe vyiza, Yesu abandanye abagira neza mugo zanyu naho butaha. Wejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango. Ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 i Bujumbura, cyangwa ugadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.